kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel Namubanga. Mwigira hino ndababwire, ngomba ndababwire ubutunzi bubiri buri ngaha mu isanduku yanje. Ninde yombwira ico nzokoresha buno butunzi? Itara riduha umuco. Ego, riduha umuco iyo hari umwiza. Si misi yose nyoko. Kubera ikigazena. Icambere ukora nukuryatsa. Ivyo vyo ni ngombwa. Ubanza gushiramwo amavuta yaryo, hanyuma ukaryatsa. Itara ritakijwe ryoba ari gisharizo gusa mu nzu, nayo umwiza ukagumaho. Ivyo binyibukije inkuru y'umuntu yatakaje impene yiwe akaja kuyirondera. Yo, mbega impene yanje yoba yagiye hehe? Hemwe, nta mpene yanje mwaba mwamboneye muri bino birere. Hari impene nabonye iriko irarisha hariya hepfo ku ruzi. Jana inzira nyene uca uyibona ushitse harya mu kiyaya. Urakoze cyane mugenzi, uramfashije. Mbega ntatabifise ko mbona bwije? Oya, ntateranazanye. Ndaza kugerageza kuraba neza. Nyene impene aramanuka aca ahantu hatabona. Byari bigoye kubona naho yoshinga ibirenge. Njiye mu gisaka cy'amaho. Yo, irindihwa. Erega ntihabona. Sinza kubona impene yanje. Ikirenge canje. Yo. Nyene impene ariko aragenda mu mwiza. Asitara ku kibuye kinini atakibonye agwa yubamye. Twumva yivugana. Ndagarukiye ngaho. Ndakeneye umuco wo kumfasha kubona inzira. Kubera iki ntiyumviriye kuzana itara? Simbona iyonje. Sishobora no kubandanya no hava ngwa mu ruzi. Niyumvira ko inzira yo gusubira inyuma yo iri ngaho. Ariko ntagira umuco sishobora no gusubira inyuma. Kijya ni giki? Umengana umuco? Oya. Nibica mu maso yanje gusa. Kiragarutse. Utegereza kuba ari umuco. Kiriko kiranyegereza. Kijino. Mwiriwe wewe. Ni wewe Tanazi? Burege, sinemera ko ari wewe. Nabonye ko utagarutse kandi bwije. Hanyuma mbonye ibicu bitangwe gukuba, bitangwe gufuka ukwezi. Nca nibaza ko vyoba vyiza kuza kukurondera. Hari abagabo twahuye bambwira ko wamanutse ino. Ndanezerewe cyane kubona uwaje. Aha natabaguye impuzu zanje. Nababaye cyane ibirenge. Sinabona ingene nobigenza ngo ndondere impene yanje. Reka mfate itara gutya tusha tubona aho duhunyora. Ni nk'imwe pastori yavuga yasubye muri Luka igice cya 11 umurongo wa 33 ngo ntawo domeka itara ngo arishire mu mwobo cyangwa ajurike ku gisimbo, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. Uko kwanje guca kuba nk'igitereko cy'itara. Wakoze cyane kuzana umuco. Ahandi ho nari kuzimira n'impene yanje sinari kuyibona. Tujane biraje kutworohera kuyitora. Buregiye na Tanazi baca baramanukana kugeza ku ruzi. Ryatara irabamurikira bazabona ya mpene aho yibereye bitabagoye baca barayitahana. Mwakoze kumviriza mutekereje bana. Marita, akira utundi dukarato dutatu tw'umugwi w'inyenyeri. Namwebwe ngamiya, akira utundi dukarato dutatu. Mwese muhawe amanota meza kubera kwigenza neza. Tugeze mu mwanya w'ikibazo umugwi wose uza kwishura. Nimwishura neza, murahabwa utundi dukarato. Umviriza akarorero ababaza utwo tubazo. Ikibazo ca mbere ni c'abahungu. Uwumva ashobora kucishura ashira ukuboko hejuru. Ikibazo rero ni iki? Tanazi yariko ararondera iki? Impene yiwe. Aragitoye. Udukarato tubiri duhawe ingamiya.
umviriza ikibazo c'abakobwa naco. Uwo mugabo yari yibagiye gutwara iki? Ego Anita. yari yibagiye itara ryiwe. Aragitoye. Udukarato tubiri nawe nyene duhawe inyenyeri. Numvirize rero ikibazo cabose. Abahungu n'abakobwa. Uwa mbere aza guhaguruka akabaduka niwe acaronka akaryo ko kwishura. Ndabaza n'ikibazo. None namwe mutanguye guhaguruka. Iyo ataba mwabadutse mwese rero abahungu n'abakobwa haca haba umugwi umwe utakaza amanota. Mwumvirize rero ninde yitubwira akamaro k'itara? Shabani niwe yatanguye guhaguruka. Tanga inyishu yawe Shabani. ridufasha kubona mu mwiza. Itara ridufasha kubona iyo tuja. Nivyo. Intsinzi yacu twebwe ingamiya. Nivyo. Udukarato tubiri rero tw'ingamiya. Kandi turangije umwanya w'ibibazo by'uyu munsi. Abakobwa bararenganije. Inyenyeri ntizaronse akaryo ko kwishura. Hazoba imyanya myinshi y'ibibazo muri iyi ndwi. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kuronka udukarato twinshi. Hanyuma wumvirije inkuru tubabwira, uzoronka akaryo ko gutsindira udukarato twinshi. Sawa. Abakuru b'imigwi rero muhagarare muri abimigwi yanyu. Marita fata itara mu minwe, Yosefu na wewe fata Bibiliya mu minwe. Tugira tubaze utubazo abakuru b'imigwi kugira ngo turabe ko wumvirije neza. Muhore mwese bana. Yosefu na Marita, mvuze yuko Bibiliya ari nk'itara. Mwibaze yuko mba ngomvye kuvuga iki? Mubanze mwiyumvire muce mwishura. Nuko hari muri Bibiliya inkuru zivuga ku by'amatara. Ibyo ni byo Marita. Mugabe inyishu yawe ntisigura ingene Bibiliya ifitaniye isano n'itara. Yumvire ya nkuru nababwira. Nyoko. Nukuvuga nuko dushobora gukoresha itara ngo ritwereke inzira iyo turiko turagenda mu mwiza. Nkakuya Tanazi na Buregeya bariko barondera impene yazimye mu mwiza. Hanyuma dushobora gukoresha Bibiliya ngo itwereke ingene twobaho dukora ibihimbara Imana. Nuko nyene Yosefu, mwe na Marita mwashoboye kwishura ico kibazo. Nyoko. Ndibuka umurongo watwigishije wo muri Bibiliya uvuga ku vy'itara. Ndashobora kububwira abandi bana. Ego Marita. Uwo murongo ni muri Zaburi 119 umurongo w'105 ngo ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge vyanje n'umuco umurikira mu nzira yanje. Uwo nyene niwo murongo nagomba ko twese twiga. Yosefu, tora abahungu 4. Nawe Marita, utora abakobwa 4. Bose baze hano imbere. Si mwese nibajya gusa batowe. Muhagarara imbere. Muraba abandi bana. Mugume mwibuka amanomero ndabahaye. Wewe uri nimero 1. Nawe inomero 2. Nawe 3. 4. 5. 6. 7. Nawe harya 8. Umwe wese arafite ijambo ku gapapuro. Ndahagarara inyuma yanyu. Wo nkora ku mutwe aca soma cyane amajambo yo ku gapapuro kiwe n'abandi bayumve. Muriteguye? Ego. Ijambo ryawe Ni itara rimurikira Birenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi 119 umurongo w'105. Neza cyane bana. Ubu rero muvuge munyarutsa. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco Umurikira mu nzira yanje. Zaburi 119 umurongo w'105. Murakoze. Ariko reka turabe ko mushobora kuvuga uwo murongo mudasoma. Karorero,
ni waka udupapuro abana b'inomero 3, 5, 7. Sawa, dusubire tuvuge rero. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi 119 umurongo w'105. Sawa, musubirimwo rero atakudidinganya. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi 119 umurongo w'105. Neza abana, utundi dukarato kungamiye no ku nyenyeri. Twiyumvira ukuntu Bibiliya ishobora kudufasha gukora uko Imana igomba. iyumvira umugenzi aje iwawe agatangura kuvugana nawe. Nibagiye gukora devoir yanje. Ndabwira mwigisha ko nibagira ikaye muhira. Sawa. Uramubwira yuko ubizi ko nayikoze kandi ko twayikoreye hamwe. Mugabo nayo wakoze. Ariko urapfa kuvuga gusa ko nayikoze. Bibiliya yoshobora gute kukubera itara ryo kukumurikira no kugufasha kumenya icyo wobwira mugenzi wawe? Dutegerezwa kwirinda ntitubeshe. Niko papa wanje yambwiye. Papa wawe yavuze neza cyane. Bibiliya ivuga ngo ntitukabeshe. Byanditswe ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manakiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise Nyandwi Eric yaratubwiye ingene byari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugishurimwo kandi atobishobora kuko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati byaciye biba bishasha, nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndacenda kironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni vyiza kandi turashima, kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha. Bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntacyo maze nduwo guterera hirya, kurumva ntacyo ndari bamariye, ntacyo nari nitayeho. Mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera budani mu ndatambura mu bandi mbona kumengo ndi umunyacubahiro, mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirenge by'abandi, kumbe ari bito kubera uri mu Mana bakubonamo vyinshi. Yego. Be gutambura no kuvuga iki? Gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu
nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe niko gutambura. Murakoze cyane. None mwebwe mwumvise iyi ntaye y'umushinga ntaye Eric Nyandwi adushingiye, mwebwe hari ico muyongerako Esperance? Ego ibyo ariko aravuga nibyo, hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari. Umugabo muha amategeko, harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro, barakeneye kwitabwaho kuko baragoye, bameze nk'abana batoya ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2. Baragoye kuko urabamesera urabasasira, ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose. Kandi suko babari banini mugabo kuko barayakuza irumva umufasha abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo acakigufasha. Mugabo bakenyezi nabo ngo ndakomesera ubaye umwana. Ciye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangwe kuboneka nde, hati kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza naho byoshika ego satana aca muri byinshi nibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo mugabo aje hanze inze duka ziba zavuye kuri wewe uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako nta nakimwe atankoreye. Uragerageza kushoboye kose ukamumesera ukamukurikirana ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri, kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe akabona ko yambaye karatoke akitabwaho nukuri. Ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza cyavuga ati mbona ko naho bitondero acagenda hine kugaruka bizomugora. Ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingo ziwacu tukubahana mu rugo naho biruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo. Abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara, abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa tukuri icisha mu murongo naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wavyononye kandi nawe wari wabikoze neza. Umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira ntibagira gutukacu usanga umugore kare gukora nabi gatamenya Imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe naho yo nereko nabi ntande kampore bamuhereza urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye. Ego Inosa uramuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse? Ego kweri ivyo avuze umwanya umwe nivyo aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri sanze ko icyo kintu avuze nico uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye dufashe biga bishe byijana abantu keshi na keshi ingozi zimira nk'izisambuka cyangwa zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhiye usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamfata neza mugani abata atihanganye ne kwerisho kintu kwerisho babuze nico uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere aze rero keshi na keshi genda bese sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka ntanike harura kumbura hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana aje nkumengo agomba ko mungana ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro cy'abagabo agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbura kumare ni kunandengera mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize benshi baraharise cyane bari ku mahanga kwegore ini waje. None we wagize ingorane zimeze gutega Inosa? Je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazaramhanura abakozi b'Imana naje bakampanura ati naho biruko naho numengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura yari mu ngoro y'Imana je muri mwarikaza nayo bafashe ingo kana ikintu yokora
uzana yahandi ijambo ry'Imana ryamfashije nagiye ndaze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu ndavuga ati kumbure je nahanga n'abandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga nyene utangura n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agira bango bumvikana bimumvikana mwiza nk'uwa Kristo yego uno musi rero urugwawe urubona gute ico cawe urakifise arakubaha murahuza bimeze gute sawa ujere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere kumumaze 13 ngereranije ubu aho ngeze ndabona yuko ari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyina takakashwa gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nk'iyo yabona twate baba naho biruko bafise umubano kumbure ubu ufise agace ku Kristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kuma kuvota kuri cyo kiravuga nibyo kucyariye bravo cyane Godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere 3 ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe ubivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntoteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko atabiganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guta urugo akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyine ashira guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nk'uko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo hariho n'igihe kandi n'umugabo ataha icubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi iyo abonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we warutuze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri go bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Leonidas Manakiza mwari kumwe ndagusize ndakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha